gatandatu igenekerezo rya kane ndamukiza 2026 imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Umunyagihugu Pascal Wingozi yarayatowe ikiziga. Abajejwe intwaro bavuga ko amatohoza ariko akogwa kubijanye n'ubwo rupfu. Ubwo bwicanyi bamwe mu banyagihugu babwegeka ku ntwaro ihari, bagasaba abarundi kuja hamwe basezerere intwaro ishira imbere ubwicanyi. Kazoza k'abarundi gahagaze ku kuja hamwe bakikura ko intwaro ya CNDD-FDD ibaboheye amaboko imugongo, bishikirizwa na Pacifique Ninahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Hari n'ayandi Don Dojomba z'umutima nije ndi kuri mikro mu binga bw'ivyuma, naho hari Jesrene Manirakiza idonido nimukanye. Ndasubiye kubaramutsa. Pascal Nkurunziza batazira Nyamirende w'imyaka 30 yatowe ikiziga Ingozi hari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ndamukiza 2026 mu gashamba kari hafi y'ihinguriro ry'ibinyobwa Burundi Brewery mu gacimbiri kagika umutumba Kanyami zone na commune Ngozi mu ntara ya Butanyerera. Nkuko vyemezwa n'abapolisi, abajejwe intwaro hamwe n'umuganga bahashitse, uwo muhisi yari afise igikomere ku mutwe kandi bigaragara ko yanizwe kuko yariwe inzara mu muhogo. Abajejwe umutekano bakaba babonye imbugita iri hambavu y'ikiziga iriko amaraso, bikaba biri mu bimenyetso biriko birifashishwa mu matohoza. Ababanyi b'uwo muhisi bavuga ko mw'ijoro ryo kuwa kabiri ndamukiza 2026 yari yagiranye amatati n'umukenyezi wiwe bikavamwo kugwana. Muri ico gihe uwitwa Soter Jean Marie ngo yagerageje kubabangurukanya ariko akomeretsa uwo muhisi ku mutwe no ku kuboko. Uwo Soter Jean Marie yaciye afatwa n'igipolisi, akaba ariko arabazwa mu rwego rw'amatohoza kugira hamenyekane ukuri ku rupfu rwa Pascal Nkurunziza. Abajejwe umutekano bamenyesha ko amatohoza bandanya mu gihe abanyagihugu basabwa gutekana no kwirinda kwihanira. Bamwe mu banyengozi babona ko abarundi bakwiye kuja hamwe kugira bikure ko intwaro ya CNDD-FDD yashize imbere ubwicanyi n'ababukora nibahanwe n'ubutungane ngo nuko ari abanywanyi ba CNDD-FDD. Abadandaza b'ibijumbu n'ibindi bifungurwa basaba kubakirwa aho bakorera. Mu gisagara ca Kirundo intara ya Butanyerera, abadandaza b'ibifungurwa nk'ibijumbu, ibiraya n'imyumbati bagizwe ahanini n'abakenyezi baratabaza basaba kubakirwa aho bakorera hisanzuye kandi hatekanye. Abo badandaza bavuga ko birukanywe mu isoko hagati, ubu bakaba badandariza hanze y'isoko aho bahura n'ingorane nyinshi cane cane mu gihe c'imvura. Ivyo bifungurwa vyabo vyuzura ivyondo bikononekara bigatuma bahomba cane. Bavuga kandi ko badafise naho babika ibidandazwa vyabo kuko iyo basavye ububiko ku bandi hari aho bavuga ko bafatwa nabi n'ababufise. Basaba gufatwa nk'abandi badandaza bose kuko nabo batanga amakori, bityo bakwiye kuronswa aho bakorera hatekanye kandi habakingira izuba n'imvura. Ku ruhande rw'ubuyobozi, umukuru wa zone Kirundo Jean Marie Karambizi yamenyesheje ko agiye kuganira n'abamukuriye kugira ico kibazo gitoregwa inyishu zihutirwa. Aranasaba abo badandaza gukomeza gukundana no gukorera hamwe mu kubaka iterambere ryabo. Biruko mu gihe abadandaza b'inzoga z'urwagwa muri iyo zone bahawe iminsi 15 yo kurondera ibikoresho bijanye n'isuku mu gupima, bagasabwa kugura ibirodipe bifise amarobine. Ni mu nama yahuje Jean Marie Karambizi arongoye zone Kirundo n'abadandaza kuri uyu wa mbere ndamukiza 2026.
tubibutse ko bamwe mu badandaza bafatiwe iyo ngingo bakaba bashikirije ko badatahura igituma aribo bafatirwa ingingo bonyene mu bijanye n'isuku ngo kuko atari bo gusa batubahiriza amabwirizwa y'isuku. Batanga akarorero k'amasoko atubatse, amabarabara asa nabi n'ibindi bisanzwe bibazwa leta ngo niyo yategerezwa kubanza gutanga akarorero mu bijanye n'isuku, abanyagihugu nabo bagakurikira. Babona ko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bafata ingingo zikandamiza gusa abanyagihugu, ngo barakeneye leta ibereka akarorero keza, igihari ngo vyarayinaniye. Bato batari gito, turi urwaruka rw'Uburundi, turi bato bazira kuba igito, kwiyibagiza umubabaro w'igihugu, impuntu y'abavyeyi bahekugwa buri munsi, ibiziga bikazimanganywa, ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagendera iryapfunditswe n'intwari, ibanga ryabangiwe ingata, risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese, kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatuvyaye, guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'u Burundi, inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga, zigaca kure ba bambone n'abanjana n'ibije, ba mahoro yanje azira amahoro ya bose, bibagira vuba amarushwa y'abarundi, igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi, kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumira inda. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha miryango, bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Nseruka Rukanze yatsinze Rumariza agatsindira n'ukwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Turi urwaruka rwamarugavye rufise ku muzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamize akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, mazi neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Icese gisomwe na Inabeza. Abanyagihugu ikiremba mu ntara ya Butanyerera bariko batozwa amafaranga yo kugurira inka. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, iryo rikaba ari itegeko kungo abadandaza n'abakozi ba leta. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko amafaranga basabwa ari menshi cyane, nta mpapuro zitangwa zemeza ko atanzwe, imbonerakure zica kunzu zitoza ayo mafaranga. Abanyagihugu b'ikiremba harimwo abanywanyi ba CNDD-FDD bavuga ko batari bakwiye gusongwa no kwakwa intererano yo gufasha umutegetsi Ndikuriyo asanzwe afise ibirara mu nzu no hanze, kandi bari mu bukene butagira izina. Kubwabo intwari ikomoka muri CNDD-FDD iguma inonoza umunyagihugu ngo no kuyisezerera. Inkuru na Ninete Nancy Mutoni. Nkuko byemezwa n'abanyagihugu benshi b'ikiremba mu ntara ya Butanyerera, umuryango wose utegekwa gutanga amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi 2,000. Utetanze bakabona ashobora kugira ingorane n'abategetsi bo muri ako karere. Abakozi ba leta basabwa gutanga hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 5, mu gihe abadandaza bo basabwa menshi cyane kurusha abandi. Umuntu wese atanga ibihumbi 10 canke mbere anarenga bivanye n'ingene ibidandazwa vyiwe bingana. Abadandaza b'ikiremba bavuga ko bama barenganywa, kuko naho urudandazwa ruba rutagenda neza, uwo mudandaza ategerezwa gutanga iyo ntererano ku rugero ayisabwa ko. Ku bantu bafise amabanga akomeye canke bashizwe mu mabanga n'itegeko ry'umukuru w'igihugu, amafaranga asabwa ashobora gushika hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500. Abafite amabanga akomeye ngo bafatwa ko bakwiye gutanga menshi kurusha abandi. Hari n'abatanga gushika ku bihumbi 500 atansiguro zemewe zitanzwe. Uku gucamo imigwi abantu bituma benshi bumva batunganirijwe nabi,
kandi barambiwe n'izo ntererano zisubirwamwo. Nk'uko amakuru ava Ikiremba bivuga, ayo mafaranga ariko aregeranwa ngo azokoreshwa mu kugura inka izogabirwa umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo mu rugendo rwiwe muri iyo komine. Abatanze itegeko ryo kuyatoza babwira abanyagihugu ko ari ayo gutera iteka urugendo rw'umunyamabanga mukuru, ariko kuri abo banyagihugu ibyo kubatoza amafaranga ngo ni nk'itegeko ryinyegeje. Igikorwa cyo kwegeranya ayo mafaranga kikaba kirongowe ku rwego rwa komine na Juvenal Sindayigaya arongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine. Yishimikiza imbonerakure mu guca kunzu zigeze kumuhana zandika izina ry'utanze nayo atanze, ariko nta rwandiko bamuha rwemeza ko yarishe. Amazina y'abatanze amafaranga yandikwa mu bitabo bya zone canke vya komine, atacyemezo na kimwe gihabwa abanyagihugu. Uku kugwiza amafaranga atozwa gutuma abantu benshi barushiriza kurambirwa, cyane cyane abadandaza. Bamwe bavuga ko baheruka gutanga amafaranga agenewe ibindi bikorwa vya leta. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko amafaranga basabwa ari menshi cyane, nta mpapuro zitangwa zemeza ko atanzwe. Imbonerakure zica kunzu zitoza ayo mafaranga. Abanyagihugu b'Ikiremba harimwo n'abanywanyi ba CNDD-FDD bavuga ko batari bakwiye gusongwa no kwakwa intererano yo gufasha umutegetsi Ndikuriyo asanzwe afise ibirara mu nzu no hanze, kandi bari mu bukene butagira izina. Kubwabo intwaro ikomoka muri CNDD-FDD iguma inunuza umunyagihugu ngo nukuyisezerera. Bunyoni na Ndayishimiye bapfuye umufuko ntibapfuye amagorwa abarundi bafise, vyavugiwe mu kiganiro kubinyegezwa kwirekugwa rya Bunyoni catunganijwe n'ishiramwe Focode kuwa 29 Ntwarante 2026. Kubwa Pacifique nini nahazwa rongo yishiramwe Focode kazoza k'abarundi nuko bategerezwa kugera aho bikura ko intwaro ya CNDD-FDD ibatera ubwoba ikabapfungira mu gihugu cabo bakabura ayo bacira nayo bamira. Ikindi kibazo yabagize ati Bunyoni na Ndayishimiye baboneka ko bapfuye umufuko, ntabwo bapfa inyungu z'igihugu nyene, ntabwo bapfa amagorwa twebwe dufise. Ari naho aca baza ati kazoza none kacu nakahe, yanagashite cyane kuri kazoza k'impunzi. Sije sinahagarara cyane ku mpunzi zonyene, ni kazoza k'abarundi bose. Amagorwa abarundi barimwo n'abarundi bose, nisaba ari mu gihugu, simpunzi sabapfunzwe. Uburundi bumeze nk'igihugu abantu bose ari ibohero gusa, kumwe bavuga ati prison à ciel ouvert, ni ibohero hejuru hadafutse. Mugabo uko abarundi babayeho hafi bose bari mu ibohero uyu munsi. Iyo umuntu arenganye bakaba adashobora kuvuga, iyo umuntu banyuruza umuntu wiba akaba adashobora kuvuga, igihugu bagutwara uwawe ntuvuge, akagenda akagirira ukarira mu mutima, ukarira ku buryo n'ababanyi batabimenya, n'abagenzi utababwira uti burya ujya banyuruje n'uwanje. Ugasanga ariko yandikira impunzi ziri hanze ati mbega ninakwandikira nta muntu aza kwimenya ko ari jewe nakwandikiye, burya bantwaye umuhungu, burya bantwaye umwana, bantwaye musazanje, bantwaye mwene wacu, mugabo umfashe ntihagire uzopfa amenye ko ari jewe nabikubwiye. Umva ico gihugu kiba kimeze gute? Umva atari prison, ahantu umuntu abura ntashobore gutabaza, rwose n'umunyororo. Twavuze aha kwa General Bunyoni, navuze ko ntashobora kuvuga batabaje ndabatanga nyene bo abari batiri naka na naka, ariko kenshi ubutumwa naronka bwabo buvuga buti turagusavye udufashe simenyekane ko ari jewe nabitanze, ariko mutabarize n'ukuri ibintu bigeze habi cyane. Ico gihugu numva mu mpande zose ni igihugu cyujiyemo ubwoba gusa. None kazoza k'abarundi kazoza k'abarundi nuko bategerezwa kugeraho banki ivyo bintu, nuko bateza kugeraho bikura ko iyo ntwaro ibagira gutyo. Nta yindi maji ikorwa mu bihugu byose. Iyo hari intwaro y'akarenganyo ibarenganya, ibabuza ubwidegemvyo, ibaka kazoza kabo, ibashyira mu bukene butagira izina, nta yindi nyishu. Ibihugu byose byo ku isi inyishu nuko bigeraho abo banyagihugu bavuga bati harageze ko duhindura hakaza wenda dutwara. Nta yindi nyishu novuga izoheza ivyo bintu. Ikibazo n'ingene abarundi bazomenya kwitunganya ku ivyo bintu bishoboka, n'igihe bazovyumvira rimwe ko hageze ko bikorwa. Ivyo nivyo kumbure bikiri urugendo.
nayo ubundi umurundi wese umuvugije kwiwe n'abasende defite de bonyene baravuga ko baruhijwe n'intwaro barimo kandi ari yabo. Mwakoze kuba mwashoboye kudutega abiri bakunzi mwese bararyohaguruka niho hagarukiye amakuru mwateguriwe. Ndashimiye abagize uruganda rwa radiohaguruka bakoze ibishoboka byose amakuru araboneka. Ndashimira kandi n'uburi mu buhinga bw'ivyuma yatumye amajwi abashikira. Ndabike banuye mwese musigara amahoro naho mu makuru yacu mu minsi iri imbere Imana ibishatse.